leta ugiye kuraba mu by'inzego gisa n'igisumba icumugabo nivyo kuko urumva iki gisata bariko baratubanga c'igitoro mu Burundi mu bisanzwe ni gisata gikomeye gisumba ibindi bisata byose mu butunzi bw'igihugu rero no kuvuga ko president iyo yemeye ibintu bakabidabadanga bikagenda uko biriko biragenda no kuvuga yuko aba yaciye bugufi imbere y'umukenyezi wiwe sinzi rero ko ari kubera urukundo canke kubera ubwoba urumva ivyo abanyisharangabo byongora kwishura ariko ivyo uvuga nivyo biraboneka ko afite igihagararo kidasanzwe alors hari ikindi kintu uvuze uti uravugana n'abantu nivyo vyo bon icyo omenya hajya muri irya leta ya CNDD-FDD bon hari abantu bahora bumva tuvuga ibintu hari n'abantu bavuga bati eske vraiment nta kurenza urugero eske nta gwanko rurimo rw'ubutege oya vraiment ibi bintu ndiho ndavuga abantu bazobimenya umunsi nka nuwanda babwira karore nk'umunsi ndakugarika no kuvuga premier ministre umushikanganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nk'umunsi yoronka uburenganzira bwo gutanga intahe akabwira abarundi ubuzima yabayemo ari umushikanganje wa mbere nukuri abantu bovuga bati barugurika bari bagerageje ibi bintu tuvuga ndabaha akarorero premier ministre murabe akarorero premier ministre arashobora guhura n'umukuru w'igihugu ubundi baramaze igihe kirekire ntibanakivugana neza nagenda babwiye yuko bishika yuko premier ministre na president w'igihugu sinzi ko mwumva premier ministre ni chef de l'exécutif nukuvuga niwe atwara leta umukuru w'igihugu nawe agatwara byose inzego zose n'igihugu rero muraba abantu nk'abo babiri bashobora kumara amezi batariko baravugana ugasanga umushikanganje wa mbere yakeneye ikintu ahamagara chef de cabinet wiwe akamubwira ati telefona naka umubwiye ko dukeneye ibi n'ibi donc nukuvuga ko haragera igihe president w'igihugu n'umushikanganje wiwe wa mbere bamara amezi abiri batavuganye kubera ayo matati barimo ugasanga abanyamabanga bishikira babo ico bita chef de cabinet niko nibaza bavyita ugasanga nibo bariko barivuganira donc ugasanga iyo premier ministre afite ikintu ashaka ko president asinya bica mu banyamabanga bishikira babo murumva ko igihugu ntigishobora kuhungukira abo bantu badashobora kwicarana baharire kubijanye n'ubuzima bw'igihugu batorere inyishu hamwe mumva vyogenda gute ivyo navyo byavuye kuki byavuye yuko premier ministre bakimunoma murajya amabanga yarazananya agacanga muramwibuka agenda agirisha amanama bakozi ibisata byose by'igihugu ababura amatari abagwizatunga kandi muribuka ko yazanye imvugo nyene yo gushira ibintu ku murongo yaje avuga twese turavuga tuti ndakugarika vema ariko arazana ibintu ku murongo yahindutse kumbure bo nivyo arazwi mu bwicanyi bwinshi bwababaje igihugu ariko tubonye yabaye premier ministre yarazanye imvugo ivyuri ikizere mu Barundi mugabo mu nyuma akaza yumva umushikiranganje amubwiye ati yamara ibi bintu byadabadanganye ryasoko byagenze uku ntitwabaye tukiri publiya kubera muka president ya telefone avuga ko tubikora ukunuko uribaza umushikiranganje habwa amategeko utwara leta yiwe atabizi premier ministre atabizi harageze igihe rero premier ministre arasaba umubonano president baricara baravugana bati ibintu birakwiye gutomoka ndagusavye twiyemeje kugarukana ikizere cy'abarundi hari ibintu tudakwiye gukora nimba twarakuye abashikiranganje ababunyoni tubagiriza amakosa akomeye ibiturire bikomeye ibi bintu ntibishobora kubandanya gutya muri leta none mumva tuzoba twagiye cy'abarundi ati ibi bintu jewe umushikiranganje nkomye ambwira ko madamu wawe ariwe yamutegetse ibi umudeje numvise yakoze ibi batubwira ko ari madamu wawe yishimiye ashite muhira yabiganiriye umugore atamubwira atumviriza rero guhera ubu genda umubwire ntazosubire nabijya zaraja ku maradiyo kuvuga ca wibaza uri umushikiranganje wa mbere ugahamagagwa no president akaguha message nkiyo canke akakurungikira umuntu adakuzane message nkiyo none mwumva iyo leta iri hehe naha rero mvuga ni hari ibintu bikomeye biteye ubwoba biriko biraba mu gihugu ciwacu ari navyo bituma igihugu mubona kisa uko kimeze mugabo kenshi kumbura abantu batamenya abantu batavugirwa aro nashaka rero gushira kuki ndavuze bumve nk'akarorero ko umushikiranganje wa mbere abuzwa gusubira kudaravugira ku maradiyo ibitagenda neza aro kubijanye rero n'ingene abategetsi bavyumvamo jewe sindaguhembe hariho abashikiranganje bishika vema ukamurondera mu kayaga hariho muwamuhuriye ku mugenzi musangiye mu kayaga nukuri bakubwira bati erega ibi bintu muvuga na twebwe yaba turi mwebwe nivyo twovuga ati mugabo gasha none bo tugirene ko uzi ro kapitene abashaka kuvuga ati urazi ufise ivora ya bato
mukayaga ukavuga uti none mwebwe muri leta ntibishobora gushikaho mushobora basi kusaba ijambo mukavuga muti ibi ntibishoboka. Ibaze umushikiranganje akakubwira ati reka shambo bati wowe uri kubivuga kubera uri hiyo kandi kumbura uri journalist ati kandi turakumva ati mugabo we ntuzi ubuzima hano tubayemo ntuzi iterabwoba riri ngaha kandi bagaca bakubwira uko nyine ati none Bob simwe mwirirwa muri bivugira abanyuruje abarasiwe imbere y'amarembo yabo ati simwe mwirirwa muri bivugira abafatwa bagafungwa ataco bazira. Urumva rero nk'umushikiranganje yakubwiye gutyo umuntu w'umugenerale mukayaga umugenerale w'umusembe DFDD yarugwanye we waruzi ko ari muri babandi bavuga biyemera bakomeye mukayaga mugaheza agaca kubwira ati bo ibi rero tuvugana ntihagire uzocira no hasi ko je tuvugana ati kuko urabizi umutwe wo mwutorera muri Rusigi. Uribaza umuntu akubwiye gutyo uca wumva etat de lieu au fait y'igihugu uca wumva igihugu cy'u Burundi aho kigeze kandi muhora mubibona. Ndayishimiye none murumva nawe yivugira ati jewe murashaka mu nyice. None ndababaza iyo umukuru w'igihugu arinze yivugira ati murashaka mu nyice erega nuko bazi ko iyo leta yabo igizwe n'abicanyi. Iki kintu sinzi ko mubibona erega hari ibintu tuvuga abantu bakaraba twebwe kandi mu bisanzwe byivira mu kanwa kabo. Naha tuvuga iyo tugo turavuga iby'ubwicanyi tuvuga tudenonsa ubwicanyi bw'irya regime hari abantu batarukira kuri za Twitter abandi bagatarukira hirya no hino bajya n'abasi b'u Burundi ninya nka Burundi hirya n'imimbiri ba Mujeri bajyanye bagira ibi bakadutuka ibintu bitaza ntibiza. Mugabo Ndayishimiye imbere y'amasendika agasubiramo bya bintu twese duhora tuvuga akavuga ko inzego z'igihugu zirenganya abanyagihugu akavuga ko inzego z'igihugu zifungira abanyagihugu busa ubutungane akavuga yuko hari abantu mu nzego banyuruda abarundi babica abarundi basahura amatungo y'igihugu. None mwumva Ndayishimiye atandukanye na Bob Rugurika canke n'abandi bose bahora bavuga ibitagenda neza. Naha rero mvuga nta barundi barakwiye gusubira kwiyumvira bakabona yuko igihugu kitariho. Rero nako ndakubwira Sharangabo igihugu kiri mu mwijima ofete kandi iyo niyo image nokoresha. Urabona igihugu kiri mu mwijima aho umushikiranganje wa mbere ashobora kuba atabona guverneur wa Beri Bahari agenda akabagira ati mbega guverneur urihe aho umushikiranganje wa mbere atabona aho ministre wa interieur ari aho atabona aho ministre wa justice ari aho atabona ubutwari perezida hari. Kubera iki umwe wese ari muri business yiwe uri karatrafika amadevise n'ivyarimwo ntumubaza ibijanye na diplomasi. Urumva donc igihugu kiri mu kirere abantu byita ko hariho ministre abaministre bose barakwiye abayoboye inzego z'igihugu barakwiye. Ikibazo rero kiri hehe n'ukubera iki ibintu byose bitagenda neza mu Burundi. Jewe nifuza yuko hogira anjour namamvuga abantu yo bariko baranyataka abantu kaje bashaka nta problem me jewe nifuza ntibazi yuko nifuza ko umunsi umwe ibintu byogenda neza nukuri aya majoro turara dutohoza agahera natwe tukaryama tugasinzira. Mbega urazi nk'umunsi atabwicanyi bwoba bukiba mu Burundi atabantu boba bafungira ubusa atamafaranga y'umurengera nkayo bariko bari abanyagihugu umunsi hoba hariho les services abanyagihugu bose bafise accès au service bebi badaho twe tuba tubarondera kwiga ibi bintu bavuga ngo twarahunze tego nivyo twarahunze twakijije agatwe turi mu bihugu dushobora kugenda ejo tukarondera ubuzi dushobora kugenda tukarondera ubuzi twariko nariko nivyo nariko ndaje ruhande mugabo nariko nishura Sharangabo yuko igihugu kiri mu mwijima igihugu kiri mu kirere uno munsi hari umukuru w'igihugu hari umukuru w'inama nshinga amateka hari umukuru w'inama nkezo z'amateka ariko ivyo byose ni 000 biri hajya n'ibikanganyoni abashinga amateka barakorana uno munsi aho bokwiza ibibazo bikomeye. Reka ndababwiza ukuri iyi pénurie du carburant imaze imyaka 4 yandayishimiye ndababwije ukuri abatwari mu gihugu kiri normal inama nshinga amateka ibimaze no gusotesha abashikiranganje nababi naho yobo umwe basi umunsi umwe bagahamagara bakavota motion de censure bakavuga bati no mura ukuru gusuzugura abarundi bo mugabo ntibibakubera iki kubera ko inzego ziriho ngo zitariho haraba n'abadilere bajya abantu n'abadilere bari mu madiri yabo. Urumva umushikiranganje yumvise akadiri hari ya Kitongo arasimba kakavugana n'umukoroneri naka cyangwa umugenerale naka bakiyumvikanira ingene basahura umunyagihugu itongo giwe bagaca bakaridandaza ku mugwiza atunga imiliyoni 800 muri umwe bagaca bagabura bakavuga bati caratuvunye
nuko gitwagwa voilà reka menda yego nkwakuzi na Sharangabo ngira baronse inyishu z'ibibazo byabo ari bakifisa akanyota gira bosuramo kubaza turaza kubaha akanya kanze umwanya ni wadukundira reka twakira abandi batatu Dieu toujours hakurikira Mose hama bikora imana saba nimbabazi ariko baradusaba kugurura section ya commentaire hari ikitaratungana neza ariko n'ivyakunda muca mubibona Dieu toujours murakoze cyane ndaramukije Dr Bob Ruguri ndakuramukije jewe naguha hanini no kubaza ibindi byose je numvise mwabivuze kandi urumva hariho nizaye kubaza mugabo nabonye mwebita ku bintu biriho yasije mwatanze hama je nagomba mbaze nkuko muri abantu b'abarundi nk'abandi mushobora ikibazo ukuntu inyishu yoba ko mbona badashobora kuvuga ati twe tuzemera ko dukora ibicaye dukora biriya hama akaba hari hako kagwi kahari ko bagapfukamye mu nda ivyo byose bizoshobora gutorerwa inyishu none inyishu uno munsi jembo ni inyishu uno munsi ihari ari uko umuntu wese yovugisha imvugo bavuga nayo ariyo yovuga kuko ndiko ndaraba nta kintu na kimwe umuntu azoshobora gukora ngo ariko agikora ngo kuneza nimba uno munsi hari abasemerera bakica amatwi bakabibikira birahari hirya nibaza uno munsi ijya mvugo bavuga ari umuntu ubundi yikoresha hama bayikoresheje hama ibintu bigakora gutora umurongo none uko bizotora umurongo n'ukwaye ni bwawe ni navuga nti hariho ugwaruka kuko hariho n'ibintu mbona by'ubugwi bwagiye burigabura mugabo hariho ugwaruka uno munsi rudakwiye yuko gorera amaboko hama rukabona iyo ruriko rurerekeza kandi ubu no munsi niko ruriko rurangara ari rwishi sinzoza kubarira none hari habo ntazoza kubarira ko sinzoza kubarira nkaba ba minani numva kera ari abantu bakuze cyane gose ngo niho bazogenda ngo bavuge iyo ntuze iyo mvugo nabo bavuga bakoresha uno munsi harugwaruka rubona iyo ruja ndetse mbona n'igituma noba ndiko umuntu yovuga ngo ariko arondera hariya canke hariya mu gihe mwasemereye bikanka ubu ntavyo mbona byo kuvuga ngo turondere aha canke hariya ubu ni kuvuga yuko umuntu arondere